TELEVISION TANGANYIKA. TELEVISION TANGANYIKA. Shalom shalom mwese turabaha ikaze muri televiziyo Tanganyika. Kaze muri kino kiganiro turafise umutumire adasanzwe agira atuganire ku bintu bitandukanye muraza kuvyumva. Murahawe ikaze tukatumwakire atwidondore. Mahoro, nitwa Joshua Ngabo nkaba nkijijwe murakoze kutwakira. Umutumire wacu twamutumiye ariko ejo hari igikorwa yari yateguye twashaka kumubaza mbega byari vyerekeye iki, byari bifise intumbero yihe. Tariki 25 z'ukwezi k'umunani twari dufise igikorane c'umuryango, aho duhurira hamwe nk'umuryango kugira ngo dushobore kuganira ibibazo nyamukuru bikuru bikunda guhura n'imiryango, hanyuma kandi dutore n'inyishu zifadika zishobora gufasha iyo miryango. So ntiduhura kugira ngo tuvugane ibibazo, duhura kugira ngo musanzwe tuzane inyishu kugira ngo bishe muri izo nyishu duca ducika izo nyishu. Ni igikorwa cyitwa Family Gala Night, twama iniyo edition ya mbere ariko dutegura kuza turagikora kabiri canke gatatu mu mwaka. Murakoze cyane kuduha umuco. Twashaka kubabaza mbega byo byagenze nkuko mwari muvyipfuza, intambamye mwabonye zari zihe, nta ma challenge yahabaye canke naho mbega mwabonye mwashitse ku ntumbero mwari mwipfuza gushikako. Ni ibibazo bibiri muragerageza aho twishura. Igikorwa ne tugitangura ariko ni edition ya mbere mu Burundi. Twarakoze dimanche yaheruka twari twakoze edition mu Buganda. So ni igikorwa turakorera mu bihugu bitandukanye. Twatangiye mu Buganda, turaje mu Burundi, dushobora gukorera mu kindi gihugu nkuko mwe mwarazo dushoboza. Nk'igikorwa cyose nkuko musanzwe mubizi, igikorwa cyose gitangura hariho intambamyi zigenda ziraza, utubazo tumwe nko gutangura ku mwanya n'utundi tuntu usanga tutabishitse ku mwanya, bigenda biri improving gahoro kandi imiryango yararyohewe. Mwatubwiye ko ari igikorane cy'imiryango, mbega tubabaze muri ico gikorane cy'imiryango ni iki mwari mwiteze kubona mu miryango? Ni iyihe ntumbero ya mbere mwe mufise mutegerezwa kubona canke impinduka mwari mwiteze kubona mu miryango? Kimwe mu bintu vya mbere vyangiye kubona ni umupapa yicaranye n'umumama ari kumwe n'abana bicaye bariko baratwenga, bariko baraganira, kuko harabaho umwanya wo kuganira. Basanzwe basangira ariko kuganira bari kumwe n'indi miryango, kubaza ibibazo bitashoboye gutahurwa, gufata ifoto hamwe. Hariho nk'imiryango, hariho nk'abantu bambwiye ngo twereka gufata ifoto kera. So kwicara ngaho gufata ifoto hamwe, ariko cyane kumva ubwo bumenyi buvuye mu bantu baba bafise imyaka irenga 20 bubatse, aba docteur mu byingo n'imiryango, abantu bavyigiye. Donc biba ni success kuri twebwe. Vyagenze antuka vyagenze nkuko twari tuvyiteze pe. Impinduka zo turayibona gahoro kuko abantu dutumira tuba tubazi, baba bagenzi bacu, kandi hariho agaform dutanga, abantu bandika ko ibibazo n'amanimero yabo kugira ngo dushobore kuza turabakontakta, tuze turagira follow up, tumenya yuko ibintu tuba turatanga cyangwa ubumenyi tuba turatanga bari kuburagira impact ku buzima bwabo. So biciye mu ntaherero zizotangwa tuzomenya ko ivyo bintu baje kumviriza canke vyatumye bakorana biriko biragira impact. Ariko ndazi kubera ko ari ibintu by'impwemu tuba turakora, twizera tudakekeranya ko ivyo biba vyavuzwe bicika imbuto igenda irakura gahoro. Turabona Joshua ni umujeune, ntari marié, nta bana afise, ariko tukaba twabonye yarateguye, twumvise kandi twarabonye ko yateguye igikorane cy'imiryango. Kenshi n'abavyeyi n'abana, bisigura ngo n'abantu babubatse, donc nibo tuba tubona kanini cyane. Ushaka kubaza ico ciyumviro camujemwo gute, mbega vyaramworoheye gukora ico gikorwa, gushikiriza ico ciyumviro hama abantu bakacitabira, vyo vyaramworoheye? Arashobora kutwishura? Kino kibazo mpora nkunda guhura naco cyane. Wewe ntiwubatse, wewe ntiharagera. Gutegura kino gikorwa gifasha imiryango ntaho bisa bisaniye nuko umuntu yubatse cyangwa atubatse.
urugero nimba dufise abigisha ba mbere bigishije ingo n'imiryango kandi batigeze bubaka, uwa mbere ni Paulo, kabiri ni Timoteyo, uwa gatatu ni Kristo. Nibo bantu ba mbere muri Bibiliya nubwo ko barigishije ivyingo n'imiryango kandi batubatse physically, batigeze bubaka physically. So urugo ni hishurirwa. Iyo umuntu agiye kuba mu kintu kidafise hishurirwa usanga amaherezo ari make cyane. Naho ntubatse maze uri umwaka wanje wa kane niga ku munsi mbafise ikigo mbandiko ndiga nigira ku bantu batandukanye, ariko kandi inspiration ni ugutandukana. Je nakuriye mu rugo rutandukanye rw'abantu bari divorcé, rero vyampaye so ibikomere ndabizi bivuye ku bavyeyi, bivuye ku mwana komeretse. So tuko turagerageza rero kuko nasanze ivyo byose vyabaye kubera ko hari ubumenyi kanaka abavyeyi banje batari bafise, ubumenyi n'ubuzima buvyawe n'ubwo bumenyi batari bafise. So je rero nace mvuga ati reka negeranye abagenzi banje, musanze ntumira abagenzi n'abagenzi b'abagenzi babo, reka twegeranye abagenzi tubaganirize, tubabwire ati he hano hantu hano bimeze uko, hano bimeze uko, bino bintu birakenewe mu mwemu, mu mushaha no mu mubiri. So ivyo bintu rero sasa kubera ko vyagiye birakura muri jewe bikagenda birampindura, birankiza, bikomere bimwe bikagenda birakira. Nace mvuga ati reka rero sasa bino bintu sindabyigumizemwo, ntangure kubipartage abandi bantu. Ni muri iyo sanso urumva nta bisa bisaniye nuko arubatse ntiyubatse, kuko ntibishingiye ku myaka, bishingiye ni ihamagarwa ry'umuntu, ariko kandi nihishurirwa umuntu asanzwe afise kuri ico kintu. Murakoze. Aha niho ikiganiro cacu kirangiriye, ndibaza ko mwiza ibintu byinshi cyane. Turiteze kandi kubona impinduka cyane mu miryango yacu biciye muri kino kiganiro, biciye kubona yuko ntibifatanye nuko ufise imyaka mike canke myinshi, ariko urashoboye nawe kuzana impinduka mu muryango wawe, urashoboye kuzana impinduka mu gihugu cawe. Murahawe kaze kubandanya mukurikirana ibiganiro byo kuri televiziyo Tanganyika. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.